Murakoze gose je nitwa Ernest Ndayishimiye hanyuma haduhagaze nkaba vice chairman bonga haduhagaze kuri Université International Leadership University hanyuma mu bindi bikorwa nkora mu bikorwa vy'iterambere bitandukanye nibi ro muri make uyu munsi twashimye yuko twugurura iyindi projet ijanye ngaha projet mugabo ijanye n'abantu babadandaza bari mu rwego rwo hagati na hagati. Mbega uno munsi mwatubwiye ko ari projet mugiye kuvuga mbega izohuza bande ni bande na bande mbega bizoza gufasha iki miterambere ry'igihugu? Ego abantu ba mbere turiko turashaka yuko twohuza ni abakirisu bamaze kumenya Imana mugabo batariyumvamwo neza abantu basanzwe babona yuko abadandaza umengana abantu batazi Imana. Hanyuma abakabiri nabo nabashaka kuja kumva gakiza kumenya Imana. Hanyuma no muri ivyo uko ari bibiri ntituvuga ngo baba bakirisu ico twebwe intumbero yacu nyamukuru nuko dushaka yuko abo bakirisu canke abashaka n'abandi baba bari inyuma dushaka kubahuza n'abandi bakirisu bo kwisi bakora ibikorwa bitandukanye kugira bakore nabo batera imbere hama babone gushigikira ibikorwa vy'Imana. Icyumviro cyo guhuza abakirisu n'urudandaza cavuye he? Icyumviro cyo guhuza abakirisu n'urudandaza cavutse mu 2016 cavukiye muri Indonesia hanyuma rikaba ari ishami rya Campus Crusade for Christ. Iryo naryo niryo shirahamwe ryatumye iyi projet twovuga ko ari projet ivuka. Iryo shirahamwe naryo ryavutse muri 1952 rikaba rifise rero ama projet menshi ikaba ari indi projet nshasha yavutse muri 2016 ije mugabo uyu munsi uno munsi nigishika mu Burundi ije kugururwa uno munsi mu Burundi. Muri Afrika abantu benshi basenga no kuvuga abakristo wamusanga kenshi na kenshi mu butunzi bari bafite ubutunzi buciriritse mu gihe hariya mu bihugu nka Etazini ni Burayi naho usanga ahubwo abantu basenga batunze cyane. Itandukaniro niri itandukano n'inyigisho hamizo nyigisho muri Afrika cane abantu babona yuko bamwe barafashe yangendo bavuga ngo yuko ngo mukene bazobonera ngo ubwami bw'ijuru. Urumva bica bamwe muri Afrika bice bibajamwe uko mugabo mugo nkuko mubivuze vyateye imbere suko bimeze ahubwo abakirisu nibo bateye imbere nibo bateye imbere ni naco gituma ubona bafasha ibikorwa vy'Imana kwisi nzima bikabandanya. Murabona ko tudahendanye, murabona yuko ubuguruye ishengero ngahaye murabize yuko aba ategereje kuzoja kuraba abo mufasha hanze. Murumva rero twebwe tugomba guhindura ivyo vyiyumviro dushaka yuko abakirisu nabo bomera nka kujya kw'abandi bakaba abantu mbere bazotera imbere bagaca bagenda bafasha abandi batabwatera imbere kandi bafasha nuko abakirisu boba benshi. Abakirisu cyo ko turavuga subukirisu bwo mwishengero dushaka kuvuga abantu bashaka gukorera mu kuri. Aro mukorera mu kuri nuko umuntu ukora ukamenya yuko ukora muri transparence mu bintu by'ukuri ata fraude ibayemo ugatanga ikore nko bisabwa no kuvuga kujya ko muri Bibiliya bayivuga Yesu yavuze ati vya Sezari mu bihe Sezari vy'Imana mu bihe Imana. Rero twebwe nivyo dushaka kubahinduramo kandi dushaka intambwe ya mbere mu Burundi babe abantu bashobora gutera imbere ku rugero rwiza. Hanyuma ubwa kabiri ingendo ya kabiri bakorere mu kuri n'igihugu kihungukire n'abantu bahungukire. Ijambo ry'Imana rivuga yuko aho ubutunzi bw'umuntu buri niho muri mutima uguma. Ubwo abakristo bagiye mu rudandazwa n'ibizotuma ahubwo baca baja kure y'Imana. Ahubwo hari naho bivuga niko bayivuga ntibaja kure y'Imana ahubwo baje impande y'Imana kuko nagabanda babwira ikintu kimwe muze mugene murabe abantu bose bumubona ku isi nzima babakire murabona ko aribo bafasha abandi bakirisu bo kwisi kugira ngo batere imbere kugira ngo baduge bubaka amashengero hamwe ibintu nk'ivyo. Murumva rero ivyo muvuga sivyo ahubwo ni vya bindi twabwiwe kera mwe twatangurira ko peut-être abaje kutwigisha kera batanguriye ko bavuga bati umukene wazoja mu bwami bw'ijuru mugabo sivyo
kuko turabibona n'ahandi twagiye nico gitano babwiye nk'abo woye batanguye iyi projet aribo batwari iyi projet kw'isi nk'abo woye ugiye kubaraba bafise inganda zitandukanye inganda apana kudandaza bafise inganda zitandukanye. Aha mu Burundi nta nganda zitirirwa abakristo zibaho muga kandi uravye amashengero afite ubushobozi bwo gukoraniriza abantu hamwe. Amashengero uyu munsi yogira uruhare ruhe mu gutuma abantu ubwabo batera imbere n'igihugu kigatera imbere. Niyo ntumbero dufise muri ivyo byose uko mubivuze turafise ibintu bizoca dukurikiza inyuma kugira tugende twigisha amashengero abakiriso individuel donc umuntu ku giti ciwe kwazo umuntu ku giti ciwe ha amashengero ukwaye amashengero ukwaye twabwiye yuko dufise ico bita campus crusade for Christ iyo izoca ziragendera amashengero twebwe natwe dufasha abo bakirisu nashaka kuba bakirisu kugira ngo tubahuze n'abandi bakirisu bari kwisi bamaze gutera imbere bakorane batera imbere habaze gutera imbere abo twebwe turiko turarondera nabo bazoca barafasha iki gikorwa cyo kuza kubwira amashengero kugira nayo ashobore gutera imbere ateze imbere n'abakirisu bayo. Tumvise ko mugiye gukorana n'abatandukanye kw'isi mbega bo bari bande ibikorwa bipanze gute nyezina? Ego uko ibikorwa bipanze nababwiye yuko vya Ignite yavutse mu 2016 inama ya mbere yahuza bose yabaye mu 2017 inama ya kabiri yabaye mu 2020 hanyuma inama ya gatatu yabaye mu 2023 mu mwaka uheze. Hanyuma ibihugu biriho ubu dufise turafise nk'ibihugu birenga 50 kuri iyi projet yonyene. Iyi projet yone gusa mugabo nababwo dufise i projet nyinshi iracana inshashe iyi projet. Abo rero abo bose nimwe nababwira rimwe no babwira yuko twari nk'ubu muri Afrika abadanazo muri Afrika mu bihugu bitandukanye mu kw'icenda tuzohurira muri Ghana. Abadandaza abishobora abarundi bazogere bahura abadandaza bagenzi babo bo muri Afrika bavugene bamwe bateye imbere n'abanyene bateye imbere. Hanyuma ikizokurikira muri mu 2025 ibihugu vyose vyo kwise tuzohurira muri Kenya i Nairobi. Twakwifuza kuvye kubera ngaho iwacu i Burundi nubwo bacu bavuga bati reka tubishe hagufi iwanyu i Burundi ati muzohashika neza kubashaka abadandaza ngaho i Burundi baza bakigira ku badandaza bakuru bo kwisi bakabona ivyayi ivyo bakavyibonera bakibonera nabo bagahura amaso mu yanze mugabo nubu nta gipfuye ni hafi ngaho oye bazohura nabo bavuye kwisi nzima mu mwaka abazo babishaka bose ni kuvuga i Nairobi sikure muri atwari ngaha hafi n'imodoka turashikaye ntabwo zo kwitwaza ngo nabuze iki n'imodoka turagera tugashikaye rero muri make iyo niyo ntumbero yacu kandi niyo nico twifuza yuko twotera imbere abantu botera imbere bakiso botera imbere hanyuma bagakorera mu kuri. Akarusho nakaye ku badandaza b'abarundi. Akarusho nako bwa mbere no kuja kwiga bazora n'abandi badandaza babereka ingene batanguye babereka ingene batunganya imigambi ndetse ko tuzi kwitunganya abarundi mugayo tugeze kwitunganya hagati na hagati nshatse kugira critique iyo nshatse tugeze hagati na hagati hari ahantu usanga bitunanirira hari nk'ibyo dukunda kuvuga ngo package canke ugasanga ijya sample twatanze muri BBN duce tugenda turayihindura kugira ngo tugire inyungu nyinshi niko mpanda vyumva ivuga muri BBN umenga mpanda vyumva uko nyene nk'ivyo urumva si vyiza na gatoya urumva nk'ivyo nibahura nabo bandi bazobabwira ati nimwakorera mu kuri muzokunguka nuko nimutakorera mu kuri ntimuzokunguka kandi Imana nikunda umuntu adakorera mu kuri hama babwiye nabaho baciye naho bageze bariko barakorera mu kuri ico ni ca kabiri ca gatatu naco kira umudandaza azovugana n'umudandaza bazo bahuje ivyiyumviro bashoreranira ivyo bafise ari uhariya aye agenda mushorera ari uwino agenda mushorera canke uwino arungika ibintu hanyuma icakane gikomeye nuko ico gihe aho uzobugiye gusaba ibintu canke kubirondera nuko uzosanga aho hantu utazokwigera ugira umutima usimba kuko azo bari ku muntu uzi kubakirisa umuzinanye atari babantu bamwe azogutekerera ibitari ivyo bamwe azogira gute ibintu nk'ivyo azoguhindurira abadandaza barabizi yuko bashobora gusiga ibintu ngo mu Bushinwa bagaca basanga barunga ibitari ivyo canke ntibabarungikiye ku mwanya numva ivyo bintu vyose na karusho kugira ngo baze batera imbere. Mu rudandazwa hakunze gukoreshwa inzira nyinshi z'amagendo mufise ivyizigiro bingana gute muravye muri kino gihugu ivyo vyiyumviro bishasha muzanye murizera ko bizakirwa kubera
nababwiye ko ari umuntu umwe ku bw'umwe agiye akaraba uwugeze kure akaraba akamubwira ati jewe naciye ngahaye ivyo yaseze ndabihasezaye mvuze ivyo yaseze mu cyangwa ivyari ivyo ati vy'Imana nkabiha Imana ati je ngeze kuri uru rugero urumva nawe nazohinduka nico dushaka ko umuntu yigira ku wundi haje umuntu ariko arigira ku wundi burya ni nakarorero keza gusuma nico gituma rero dufise uwo mwizero tuvuga tuti bizoshoboka kandi bizogenda neza.